Ikaze tusinamwe bakunze ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwarukayi saminanira kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu koma amasaha 48 kuri 80 kandi kibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimwo na YouTube wanditse ijambo Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka turi kwigenekezo rya 16 Kigarama mwaka 2025 amakuru tubateguriye akaba hanini nashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kibicishije ku muvugizi wacu Gaspard Baratuza yavuze mu kiganiro n'abamenyesha makuru ko atabasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo hagati aho mugambwe MS tutavuga rumwe na leta y'u Burundi unegura inyifato igayitse yo kumarira kuri songoye abana b'u Burundi muca mu byumva mu mpunzi turaza gukubitira mu gihugu ca Uganda aho hari urugo ruheruka gutegwa n'abantu bataramenyekana gushika ubu baca batemaguza imipanga umupfasoni wa Emile wo muri yo kambi ya Nakivale ni nyuma yo kumukorera ivyamfura mbi navyo twabibateguriye. Muri politike naho umupfasoni Pietrobon Elizabeth asaba umuco mu matora yimirije kandi agahurikirwamwo bose yabivuze igihe yari yahawe umubonano na Sinzo Hagera Manuel atwara inama nkenguza mateka. Uyu mupfasoni akaba aseruka ubumwe bwa Buraya mu Burundi navyo uca mu byumva. Amakuru tubabateguriye saya gusa tubafite n'ayandavugwa mu bindi bisata kubona na Jewe Geoffrey Karangwa ngira ndayabashikirize nkaba ndiko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Makisha wewe umeze neza mahoro kubona waburunguriwe ntarunguriwe wabyintiriwesha ko waduhenze nabahenze cyabintu watubwiye bigeze oya none nahantu vyonda bigaca biko nzi ko abantu mutize mubaho neza abasha uzi ngo nahantu vyonda bigaca bikunda ndacera udagiye muri vire reka ndakubwire ba babarira sikure oya nta mwanya reka tuje ko ni aha hafi ba hano hafi gatoya nta kibazo nyereka ngo ndakwereka none afite keke bya bindi byose yaragwaye ariko none byagenze gute gabara gushaka abantu mutize mu baho oya nawe yarakubuze baye abantu oye none kubira tarano sandaga yego akagahungu tuhuye ndiko ndikira muri vire ngo nzumvire barategereje wa mwana naja kwishura oya none kwiga oya nawe nani nzigira ingwe oya humbora ntacyo muzowa waraduheze mugabo oya sinabahe oya waraduheze wakiza gunto uranukiriki nagutuka wahenze none naguhenze none nahantu cyonda nibi bodaboda ni bodaboda nibyo watoye iki igende byose warabwishe none haba narongoye inka ni wayimpaye n'amafaranga sinayabonye aro agira biza alo bandureke agira bitura je kumbana ngahari agira bituza je veux amener la police oui parce qu'il fait les bêtises ils sont là ils chuchotent d'ailleurs on va les emprisonner oui c'est bon muri ko mukire no muri ko subira mu istade turaba ibi bivagundu nani by'ibipfabutima n'abapolisi bagufasha byaraheze nimba mwara ntibyahereye umva mushinga nta tubabarire oya ni basura kwita tubabarire ahano bapfukamika tubabarire mushinga nta tubabarire mutemeraga abanyamanyama ahandi ho muzogwa imbere reka ndarindiriye oui on va les emprisonner il y a pas de souci urumva uko bimeze urumva uko byabonye politiki uko bimeze ariko yaraduhembye raba Dabaje umugore yaragiye umugore wawe ntiyagiye umugore yaragiye aba twari tumaranye kubera we reka twapfuye ubusa ahubwo wewe mfasha tujye gucura umugore wanjye aze azorabe Korodine nawe ko tuje kumwenda henda kaza kagushaka nivyo tugende hu tugende yego tugende kumuraba Ode. Karibu. Mahoro. Muraho muturanye. Murakomeye. Impore. Warasubiranye. Batanze baduhenda. Wagize neza cyane. Abanyapolitike. Wa muntu yaradufungishije habuze gatoya. Sinabubwiye umugabo wawe. Yemwe.
nanjye naciye namugire n'amaganga kuza ko twasanze mu cyumba gafunguye yaratwishe habuze data rero nagira agiye kudufungisha yewe madamu mugore wawe nagira ngo bwire ejo urabona ibintu twabaye mu mwana ko amaze igihe atiga batuwenze tukagira utuzi mu mwana azoja muri Amerika none rero nashaka utahe tuzoje gufasha ujya musore azoje gukunda biraza kuraba ku rugendo ko bazokwemera ko bazomushyira nanje narabiravye mbona yuko ntegerezwa gutaha mu rugo umwana akaja kwishura tukaraba ingene dufasha n'umubanyi wacu ko gusambura ko raba none turataha oya nzozejo reka ndabe utwo nawe ndakora hama ndadutegure n'umwana ndagutegure nzozejo ubwo rero reka tugende ariko ejo uzoze turaba kugira urugendo rwiza reka dukore vuba tuzogenda muhira kuraba papa usubire kw'ishuri nakubwiye bare dupfuye ubusa kubera abanyepolitiki unziza ubusa mbabarire cyane habayeho kutamenya raba ibintu byacu yewe nzu ngira nsubire bushasha umwana azosubira gutangura mu mwaka reka ndakubwira dukwiye kwishinga abanyepolitiki kubera bafite inyungu zabo bakurikiye twese tukabihomera sibyo raba umugore wanjye ukuntu yagiye urabona iyo tuneje narubatse raba ibyanywa birantaze ukuntu twari dupfuye ubusa ngiye kuzana ubuhanga tarazana umugore kubera abanyepolitiki ibintu byacu byasubiye inyuma ubuzima tukajibuntu tukareka kwishinga abanyepolitiki baducanisha ejo rero madamu ni yaje tuzoza dufate turego ku ruziniro garuka ego sawa aruma ewana kwere aho hantu aho nanjye ndabarindiriye sawa nizere katagwaho amakuru tuyahere mu vya politike nemejeje kubabwira userukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi Elisabetta Pietrobon asaba ko amatora yimirije yobamwo umuco ahurikiwemwo n'abose murantunga kandi akaba mu mutekano ntangere ivyo yabishikirije mu gihe yarahejeje guhabwa umubonano n'umukuru w'inama nkenguza mateke Emmanuel Sinzohagera hari kuri uyu wa kane gerekezo rya 16/0 umwaka wa 2025 inyuma y'uwo mubonano Elisabetta Pietrobon yashikirije ko amatora ari ico kintu gihambaye ku gihugu ivyo akaba yabishikirije mu gihe muri uno mwaka wa 2025 hadegekanijwe kuba amatora y'abashinga amateka y'abajanama b'amakomine n'ayabakenguza amateka hamwe n'ayabajanama bo ku mitumba waserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yashimangiye ko ubumwe bwa Buraya buzofasha cane muri ico gikorwa c'amatora yimirije. Ladislas Niragira umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguza amateka yamenyesheje ko mu byo umukuru w'inama nkenguza amateka Sinzohagera yaganiriye n'uwo aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi harimwo uko amatora yotegurwa akongera akagenda neza namwarijya mu by'inama nkenguza amateka ijeje harimwo gukurikiranira hafi ko amatora ari karagenda neza mu gihugu kibazo c'ibihano Uburundi bwafatiwe n'ubumwe bwa Buraya. Ladislas Niragira ashikiriza ko ibihano byavuyeho biciye mu biganiro byabaye hagati y'Uburundi n'ubumwe bwa Buraya. Amakenga vanze n'ibibazo byinshi nibyo vyugarije abarundi batari bake mu biriko birashikira abasirikare b'u Burundi bariko barahangana n'umuhari M23 ku butaka bwa Republika iharanira intwango rusangi ya Kongo. Ni nyuma yaho no ku munsi wejo hongeye kwibonekeza ku mbuga hwaniro amashusho ateye ubwoba yerekana urupfu rubabaje ku basirikare b'u Burundi bari kuri urwo rugamba muri ico gihugu. Hakibazwa igituma ubuzima bwabo bana b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi bazira inyungu za bamwe mu ndongozi z'u Burundi atari kubwa abene Burundi. Ni nkuru twateguriwe na Odas Kaburo. Ayo makenga no kwibaza ibibazo bitari bike mu mitima y'abarundi bifatiye ku bimaze imisi bishikira ingabo z'u Burundi zagiye gufasha ingabo za Republika yaranira intwaro rusangi ya Kongo nabo bafashanya guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 ugwaniriza leta ya Kisekedi mu buseruko bw'ico gihugu. Ibi bibazo nayo makenga bikomeje kwiyongera cyane muri iyi misi itangura umwaka aho atamusi wijana haguma herekanwa ibitigiri n'amafoto bihana
vyerekanwa ku mbuga hwaniro vyerekana ko ingabo z'Uburundi muri Kongo bariko barapfa ku bwishi ugereranije nabo mu gisirikare c'ico gihugu nabo bafatanije aribo FDLR, Wazalendo n'iyindi migwi. Ibibazo byinshi bitagira inyishu mu Barundi bibaza uburyo umuntu aje kugufasha kwivuna umwasi ariwe ahatakariza ubuzima. Akarorero ka hafi nibitigiri biheruka gushikirizwa ku musi w'ejo vyerekana ko abasirikare b'Abarundi 215 basize ubuzima bwabo mu gice ca Ngungu muri teritware ya Masisi, abagera ku 476 barakomereka, 73 bafatwa mpiri, nayo abagera ku 623 baburirwa irengero. Amakuru ava ahariko harabera urwo rugamba akemeza ko bimwe mu bituma abasirikare b'u Burundi aribo bapfa ku bwinshi nuko bagwanira ahantu batamenyereye, uko babahanganye n'umwasi abarusha inguvu, gutereranwa nabo bagiye gufasha bazira ko umusirikare w'umurundi yandikiwe guhabwa agashiruka bute buri kwezi kangana n'amafaranga 5,000 by'amadolari y'abanyamerika. Agashiruka bute ataho gahuriye nako umukongomani, umuwazalendo canke umu FDLR. Hakiyongera ko no gushinyagurirwa na bamwe mu babarongoye babagiriza ko harimo abatitanga uko bikwiye ngo kuko mubo bahanganye ari bene wabo. Ikibabaza abasirikare b'u Burundi bari kuri urwo rugamba nuko ayo mafaranga bayumva ku matwi gusa kandi bakubitirwa kuja gutanga ubuzima bwabo, kabone niyo amagara yoba abakitse atari ku nyungu zabo ahubwo ari ku nyungu z'abarongoye u Burundi n'indongozi z'ico gisirikare bakorera. Ibi rero bikaba urucantege kuri abo basirikare, bigaherekezwa no kwasiga ubuzima kuri urwo rugamba ruteye ubwoba. Naho biruko Colonel Gaspard Baratuza we siko abibona. Kuri uyu wa 16/0 umwaka 2025 mwitangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, uwo muvugizi w'ubwo bushikiranganje yaremesheje izo ngabo ababwira ko boreka gutega amatwi abo yise basesa nkuyoze bashira habona ibiriko birabashikira kuko ari bihuha byo kubaca intege no gutuma abarundi bahagarika umutima kandi bari bitekaniye. Amenyesha abarundi n'amakungu ko ingabo z'u Burundi muri Kongo zihagaze neza kandi igikorwa cabajanye yo kiriko kirarangurwa neza, ndetse n'abanyagihugu bo muri ibyo bice izo ngabo z'u Burundi zirimwo bakenguruka. Tubibutse ko abo basirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu bagiyeyo kubw'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo muco bise Tafoke, bavuga ko bagiye gutuza umuharire detabara ugwanya leta y'u Burundi uturutse muri ico gihugu hamwe no gufasha igisirikare ca Kongo FARDC mu rugamba bahanganyemwo na M23, umuhari uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abo leta ya Kongo ihakana ko atari abakongomani ahubwo ko ari abanyarwanda. Odasikaburo ndagukengurukire, ariko tukiri kuri iyo nkuru nyene mu mugambwe wahisemwe kugwanya ivyumviro vya leta ya CNDD-FDD ariwe MSD bavuga ko leta ititaye ku buzima abasirikare b'Abarundi bacamwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Peter Nshimirimana avugira uyu mugambwe urongowe na Alexis Nduhije akavuga ko bababazwa cane kandi no kubona abana b'u Burundi bariko baricwa bunyamaswa, agahoza n'imiryango ibandanye ibura ababo. Tumutegabiri. Ubwa mbere twashaka guhoza imiryango y'abasirikare bariko baritaba Imana bahitamwe n'intambara barungitswemwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyo miryango niyihangane, turazi kandi turumva umubabaro bafise, kandi umubabaro bafise nibona twebwe mu mugambo MSD dufise. Ariko kandi birababaje kubona abana b'u Burundi bariko baragwa mu kindi gihugu mu ntambara ataco yungura canke ngo ifashe u Burundi n'Abarundi, ahubwo bagafatwa nk'abacangero, nk'abumengo ntibizwi intambara barimwo iyo ariyo. Ikibabaje gusumba ngaha niki nukubona igihugu ca Kongo abo basirikare b'u Burundi bagwanira kidasonera canke ngo cubahe abasirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu. Ngira ngo murabizi kandi biramaze kuboneka ko umusoda w'u Burundi apfiriye muri Kongo
afatwa nk'akayabu kuko bamunyegeza nk'aho womengo ntagira shebuja. Ku bisanzwe iyo umusirikare ari mu butumwa bw'igihugu bakamurungika mu kindi gihugu, agize ikibazo yategerezwa guhabwa icubahiro ubwa mbere n'ico gihugu yagiriyemo ingorane, hanyuma n'abarundi tukamwunamira tukamuhereza icubahiro kuko aba yaguye ku rugamba. Abarundi twamutumye kuko aba yaguye ku rugamba, vyitwa ko ariko arahagararira inyungu z'abarundi. Ariko murabona uyu munsi abo basirikare barungikwa mu kinyegero, abo basirikare baragira ibibazo bakabihakana nk'aho umengo ntibagira uwo barungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uyu avugira umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye avuga ko abo basirikare batariko baraharanira inyungu z'igihugu, ahubwo bariko baraharanira inyungu z'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aramutse Burundi muri kino gihe. Tumwumvirize. Nta muntu ayobewe ko abo basirikare uyu munsi badaserukira abarundi, uyu munsi badaserukira igihugu muri Kongo, baserukira Evariste Ndayishimiye n'akagwi kiwe bari kumwe, kuko n'impera ico gihugu ca Kongo categerezwa guhemba abo basirikare zihabwa mu kinyegero Evariste Ndayishimiye agaheza akagabura n'akagwi gatoya k'abajenero bamwegere basangiye uwo mugambi wo kudandaza abasirikare b'abarundi. Twebwe rero mu mugambwe MSD uretse ko bitubabaza, dushaka kwibutsa abasirikare ko mu ngorane ziriko zirabashikira harimo uruhara rw'iwabo. Nico gituma bategerezwa gusubiza ubwenge ku gihe, bakabihagarika mu kuvyanka no kubihagarika burundu, kuko mu ndahiro barahiye ivyo kuba abacangero b'umuntu no gukorera abantu ntibirimwo. Tuributsa abasirikare ko barahiriye kugwanira no gupfira igihugu, mugabo ntibigeze barahirira gupfira no kugwanira inda z'abantu canke ikindi gihugu na kimwe. Kuba rero bemera amategeko yo mu kinyegero yo kuza kuba abacangero, bakemera guhemukirwa n'abitwa ko barongoye igihugu, ivyo turasavye abasirikare ko babihagarika, ko bidakwiye kubandanya bibaho muri kino kinjana tugezemo. Ahubwo dutera kamo abo basirikare gukubita agatima mpembero no gusubiza ubwenge ku gihe, bakibuka ko urugamba rwabo bariko bararusiga mu gihugu cabo c'u Burundi. Ubutwari bwabo n'umutima wo gukingira igihugu barahiriye bakwiye kuva hasi bakabihagararira mu guhabuza uburenganzira bw'abarundi, harimo n'uburenganzira bw'iwabo bumaze gufutwa kandi bugeze ahatemba bikozwe n'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD. Tukaboneraho kandi n'akanya canke akaryo ko kubwira abarundi kwifatanya n'abasirikare kugira ngo duharanire uburenganzira bwacu uyu munsi tutakimenya iyo bubarizwa naho bugeze. Uwo akaba yari Epitase Nshimirimana avugira umugambwe MSD. Naho biruko ibimaze iminsi bishikirizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko abasirikare b'abarundi bariko barahonera nk'inyoni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza we avuga ko ari bihuha. Yabishikirije kuri uyu wa kane igenekezo rya 16/0 umwaka wa 2025 mu kiganiro n'abamenyesha makuru, aho yashikirije ko n'amasanamu yerekanwa ari rementanya ico yise Photoshop. Kurikira Gaspard Baratuza. Muri no minsi hari inkuru zinyuragiranwa hirya no hino ziciye cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu rurimi rw'igifaransa bita réseaux sociaux, aho bazikoresha berekana amasanamu atabereye y'abasirikare barungitse mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gufasha gucungera amahoro n'umutekano muri ico gihugu, biciye mu mwumvikano n'imigenderanire myiza Uburundi bufitaniye n'igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abarongoye igisirikare c'u Burundi bafashe kano kanya ko kumenyesha abarundi n'amakungu yuko abasirikare b'abarundi barungitswe gufashanya n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahagaze neza, barangura ibikorwa barungitswemo neza cyane bakoresheje ubuhinga, ubukerebutsi n'ubwitonzi ntangere
busanzwe buranga abasirikare b'igihugu cacu bahurikiye mu rwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ico gihugu kibaye. Ico gikorwa kikaba kirangurwa neza cyane ku mpande zose nk'uko abanyagihugu bo muri ico gihugu ca Kongo babigaragaza mu kwidegemvya no kurangura imirimo bajejwe atankumanzi mu burere bwose ingabo zacu zicungereye. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi buboneyeho kano kanya kugira rwiyamirize abihaye ubuhizi bwo gukwiragiza inkuru z'ibinyoma ku mbuga ngurukana bumenyi zicafuza ingabo z'igihugu cacu, aho atayindi ntumbero bafise atari gushaka gusasira indava inkozi z'ikibi no gushaka guhahamura abarundi bibereye mu mahoro ndetse no gushaka guca intege ingabo zacu ziriko zirangura neza imirimo zijejwe aho ziri hose. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rubamenyesheje kandi yuko ruzobandanya kurangura neza imirimo rujejwe harimwo no kugarukana amahoro n'umutekano aho hose bizoba bikenewe rwisunze amategeko, rukongera rugasaba abasirikare aho bari hose kudaha amatwi basesa nkuyoze kenshi bakoresha imbuga ngurukana bumenyi, rubibutsa kandi kumviriza gusa ivyo ababarongoye ku nzego zose bababwira kuko bisanzwe bitunganije neza muri urwo rwego mu mirimo rurangura iminsi yose na hose. Uwo akaba yari Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi. Amakuru y'umutekano ariko mu mpunzi mu kanya tuyabandaniriza mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda, aho hari umukenyezi aheruka gucumitwa imbugita agafatwa no ku nguvu. Radio Pisafa. Ubugizi bwa nabi bwari bumenyerewe mu makambi y'impunzi yo mu gihugu ca Tanzania bwatandukiriye Inakivale kambi y'impunzi iri mu gihugu c'u Bugande, aho mu ijoro ryo kwa 12/0 uyu mwaka 2025 urugo rw'umushinga ntahe azwi ku izina rya Emile rwatewe n'abagizi ba nabi kugeza ubu bataramenyekana, bagenda bafashe ku nguvu umukenyezi wiwe bongera bamutemaguza ibipanga. Abaharanira agateka kazina muntu aho Inakivale basaba impunzi kuba maso. Inkuru iramvuye na Albert Maheke. Uwo mukenyezi yakorewe ibidakorwa bamwe kambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu c'u Buganda asanzwe azwi ku mazina ya Kampimbare Joseline, akaba asanzwe ari umurezi muri iyo kambi nyene, nkuko amasoko ya Radio Peace FM hejuru rwaruka aho Inakivale bimenyesha. Kuri uyu w'Imana ushize igenekezo rya 12/0 umwaka wa 2025 mu gihe umushinga ntaye wiwe yari yagiye mu gisagara ca Kampala mu nama y'akazi, uwo mukenyezi yaratewe igihe cy'isaha 8 z'ijoro ku rugo rwabo ruri muri village ya Nyarugugu ya gatatu n'abagabo batatu bari bambaye ibigoti vyirabura n'ibikofero biyoberanije mu maso. Ayo masoko yacu Inakivale abandanya amenyesha ko baciye bamufunga igitambara mu maso, ikindi bakimushira mu kanwa kubera ari kakoma induru atabaza ababanyi, baraheza bamurengera ko bamukorera ivyamfura mbi, bagenda banamutemaguje imipanga nkuko umushinga naye wiwe avyemeza. Ababanyi biwe kubera ari mwijoro rya cane bagiye kwashika basanga bagizi ba nabi bagiye, baraheza bamutwara kwa muganga kugira akingigwe ingwara zisha mu bihimba vyirondoka, yongere avugwe inguma z'iyo mipanga bamutemaguje. Uwo muryango mu bwoba bwishi usaba ko wokingirwa kubera atari n'irya mbere baterwa n'abantu batamenyekana. Abaharanira agateka kazina muntu aho mu ikambi ya Nakivale bamenyesha ko umutekano w'impunzi utifashe neza na gato, ni mu gihe aho muri iyo kambi ya Nakivale amaze igihe hibonekeza abantu bivugwa ko ari imbonerakure za CNDD-FDD ziri ku kazi, aho zitatinya no kwambara imyambaro y'uwo mugambwe muri iyo kambi. Basaba impunzi kwicungerera umutekano uko zishoboye mu kugabanya kwijajara, narijya n'abajejwe umutekano batabangwa gutabara iyo umuntu yatewe. Mwomenya ko iyo kambi ya Nakivale ibayeho kuva mwaka w'1960
iri mu manuko bushira uburengero bw'igihugu c'Ubuganda neza na neza muri distrikte ya Isingiro ihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 100 iz'abarundi zikaba zirenga ibihumbi 35 eka n'izindi mpunzi zikibandanya zakigwa. Albert Maheke urakenuye tukiri mu mpunzi tunasozera aya makuru twari twabateguriye haribonekeza ubukene bw'amazi meza ku rugero runini mw'ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Impunzi zifite ubwoba ko zishobora kwandufatwa n'ingwara zifatiye ku isuku rike. Amazone abangamiwe cane kurusha yandi nayo mu mburaruko akaba ari ya 12, 13 n'iya 14. Iryo kena ry'amazi ryibonekeza no mu bindi bice vy'ikambi. Usanga hari imirongo miremire y'abantu batonze ku mabombo canke aho batangira amazi meza. Ababishoboye bikora ku nzuzi Inyangwa na Ndorobo zica mu myonga iri hafi y'iyo kambi y'impunzi z'abarundi. Ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 55 bayirimwo bahunze urwimo rwo mu 2015 kubera ikiringo nkorabara kitari gikurikije amategeko c'umuhisi Petero Nkuru Nziza. Amakuru twabateguriye ni naha agarukiye. Nshimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Nibagiye uruganda rwacu rwayatororokanije. Yves Irakoze ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Geoffrey Bekarangwa nije nariko ndabashikiriza. Munkundiye duhana isango ku munsi w'ejo nagahwana.